Reka tubahe ikaze bakunzi namwe banywanyi ba Radio Televiziyo de la Jeunesse Africaine na cane cane abakunzi b'ikiganiro Sesangura. Mu kiganiro Sesangura tugiye gusesangura ku mwihwezo ku matora ya Leta Zunze Amerika. Mbega ninde ari imbere mu matora yimirije muri Leta Zunze Amerika hagati ya Donald Trump na Kamala Harris? Nkuko bitegekanijwe itarike zitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe, Abanyamerika baritabira amatora kugira ngo batore umukuru w'igihugu cabo. Mu ntango vyaboneka ko ano matora yari kuba nk'ayaheruka yo mu 2020, ariko ibintu bikaba vyagiye guhinduka muri mukakaro, igihe Perezida Joe Biden yakura akarenge mu myiyamamazo yiwe agashigikira icegera ciwe Kamala Harris. Ubu ikibazo nyamukuru gihari ni iki: ubwo Leta Zunze Amerika irashobora kuronka umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore, canke izoha Donald Trump ikiringo ca kabiri? Mu gihe umunsi w'amatora utera wegereza, harihweza ingene ibintu bimeze mu majwi ngereranyo hamwe n'ingaruka imyamamazo imaze kugira muri iri higanwa ryo gushika muri Maison Blanche, White House. None ninde ari imbere mu biharuro ngereranyo mu gihugu hagati ya Kamala Harris na Donald Trump? Abo bakandida babiri barahanganye mu kiyago mpari cyacishijwe ku mbonesha kure ya Leta Zunze za Amerika itarike 10 z'ukwezi kw'icenda, aho bakurikiranywe n'abantu barenga imiliyoni 67. Byinshi mu biharuro ngereranyo vyegeranijwe mu ndwi yakurikiye vyerekana ko ingene Harris yavyifashemwo vyatumye atera intambwe ntoya, aho amajwi yasumbya umukeba we yaduze akava kuri 2.5 kwijana ku munsi w'ikiyago agashika kuri 3.3 kwijana haciye indwi imwe gusa. Iyo ntambwe ntoyi yavuye ahanini kwikoroka ry'ibiharuro vya Donald Trump. Imbere y'iki kiyago amajwi yaraduga, ariko yarakorotse gushika ku nusu y'inota mu ndwi yakurikiye. Urashobora kubona izo mpari ntoya muri iki gicapo cerekana amajwi ngereranyo nkuko mubibona kumbonesha kuri ya Radio Televiziyo de la Jeunesse Africaine, aho imirongo y'ukungene ibintu bimeze yerekana ukungene aya majwi yagiye arahinduka. Utuburungu natwo turerekana ibyavuye mu bushakashatsi ku majwi ya buri mukandida. Imirongo yerekana ingene buri mukandida ahagaze ku giti ciwe. Nubwo ibi biharuro ngereranyo ari ngirakamaro mu kwerekana ingene umukandida ahagaze mu gihugu muri rusangi, si ukuvuga ko ari byo byofatirwa ko mu kwerekana ibishobora kuva mu matora. Ibi biterwa nuko amatora ya Amerika ashingiye ku ntumwa zitora, college electoral cyangwa electoral college, aho buri ntara ihabwa igitigiri kanaka c'amajwi gishingiye ku gitigiri c'abanyagihugu bayo. Abahiganwa bagwanira amajwi 538 y'intumwa zitora. Ibi bigasigura ko umukandida akenera gushika ku majwi 270 kugira ngo atsinde. Hari intara 50 zigize Leta Zunze za Amerika, ariko kubera hafi ya zose usanga zifise umugambwe kanaka z'amazitora, mu bisanzwe hari nke cyane aho abakandida usanga bafisemwo amahigo yo gutsinda. Aha ni mu ntara usanga ubu umugambwe kanaka utsinzwe, ikindi gihe naho ugatsinda. Zikaba zizwi nk'intara zigwanirwamwo cane. Uti none ninde ari imbere mu biharuro ngereranyo mu ntara zigwanirwamwo cane? Muri iki gihe ibiharuro birerekana cane mu ntara indwi zifatwa ko ari intara zigize Leta Zunze Amerika muri ano matora, aho usanga basumbasumbanya ijwi rimwe canke abiri kwijana. Muri izi harimo Pennsylvania, intara ifise ikibanza kidasanzwe kubera ifise igitigiri kinini. Intumwa zitora muri izi ndwi zigumiza zihindagurika. Rero uwutsinze muri iyo ntara abafise amajwi 170 abakenewe. Mu kimenyetso cerekana ingene higanwa ryahindutse kuva Harris agenye kwitoza ku izina ry'abademokrate ku munsi Biden yava mu higanwa, yari inyuma ya Trump ku majwi hafi 5 kwijana muri izo ntara indwi.
nk'uko mubibona ku mboneshakure ya Radio Television de la Jeunesse Africaine. Ikindi kimwe cyo kuvuga ni uko ubu hari ibiharuro ngereranyo bike biriko biregeranywa ku rwego rw'intara gusumba ibiharuro bigereranywa ku rwego rw'igihugu. Rero nta biharuro nyabyo birafadikwako, kandi buri biharuro vyama birimwo urugero kanaka rwo kwihenda. Ibi bigasigura ko bishobora kuduga canke bikamanuka. Ariko umuntu aravye ingene ibintu bimeze kuva Herens yinjiye mu ihiganwa, birafasha kukwerekana intara ahagazemo neza nkuko ibiharuro ngereranyo bivyerekana. Mu gicapo gikurikira mubona ku mboneshakure, urashobora kubona ko Herens ari imbere muri Chicago, Pennsylvania na Wisconsin kuva mu ntango ya myandagaro. Izo ntara zose zamye ari ibirindiro vy'umugambwe w'abademokrate imbere yuko Trump azihindura zigacika iz'abarepublika mu myamamazo yo mu matora y'ibihumbi 2016 yasinze. Biden yarazigarukanye mu 2020. Rero mu gihe Herens yoshobora gukora nk'uko muri uno mwaka, yoba ari mu nzira yo gutsinda ano matora. Ibiharuro vyegeranywa gute? Ibiharuro twakoresheje kuri ico gicapo ni ibiharuro vyakozwe n'ikinyamakuru 538, ikinyamakuru cegukira leta zose Amerika. Mu kubishikako ikinyamakuru 558 cegeranya ivyo biharuro ku bantu bagiye kubazwa ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara mahindagu. Ibikorwa bikorwa n'amakompanyi menshi yegeranya ibiharuro ngereranyo mu matora. Ku rwego rwo gukomeza ubuziranenge, ikinyamakuru 538 cegeranya gusa ibiharuro bivuye mu makompanyi yujuje bimwe mu bisabwa, nk'ivyerekeye gukorera mu muco, kubijanye n'ibitigiri vy'abantu babajijwe, igihe ibiharuro vyegeranijwe n'uburyo vyegeranijwemwo, mu guhamagara kuri telefone, ubutumwa bugufi kuri telefone, eka n'imbuga ngurukana bumenyi. None twokwizera ibi biharuro ngereranyo? Muri uno mwanya ibi biharuro vyerekana ko Kamala Harris na Donald Trump basumbasumbanya amajwi makeyi mu ntara zigwanirwamo cyane. Rero iyo ibiharuro vyegeranye uku, biragoye cyane kwibaza ushobora gutsinda. Mu matora y'ibihumbi 2016 na 2020, ibiharuro ngereranyo byariyobagije ingene Donald Trump yari ashigikiwe. Ubu amakompanyi yegeranya ibiharuro ngereranyo ariko agerageza gutora umuti w'ingorane mu buryo butandukanye, cyane cyane mu kugerageza kwerekana ko ibiharuro byabo bizoba bivuye mu matora nyayo. Ibi ntivyoroshe gushikako, kuko aba begeranya ibiharuro ari ngombwa ko bakorera ku bindi bintu bishobora gufatirwako, nk'akarorero kumenya nimba koko ababazwa bazokwitabira amatora yo y'itariki 5 z'ukwezi kwa11. Reka tubashimire mwe mwese mwadukurikiranye. Bandanya mukurikirana ibiganiro vya Radio Television de la Jeunesse Africaine.